Kw'igenekerezo rya 4/0 umwaka wa 2024 niho hasozerwa yubire y'imikangara y'Imana ku rwego rw'Ekereziya y'u Burundi ikaba yasozerewe muri diocese katolika ya Ngozi. Mu guhimbaza iyo yubire indwi igenda irongora urwo rubanza ikaba yaranzwe n'inyigisho zagiye zirashikizwa n'abasaserdoti batandukanye muri katedrale ya Ngozi. Urwo rubanza rwo gusozera iyo yubire rwabereye mu ngoro y'Imana ya Paroisse na katedrale y'Ingozi rurongowe n'abungere b'Ekereziya katolika b'i Burundi. Ku bwa Patiri Juvenal Nzohabonayo umuyobozi w'ibikorwa vya Papa byo gukwiza hose inkuru nziza mu Burundi akaba yaratubwiye igituma bahuriye muri diocese ya Ngozi mu guhimbaza iyo yubire. Uyu munsi dukoraniye ngaho Ngozi nk'ama diocese yose na cane twakoraniye turi kumwe n'imikangara y'Imana, igikorwa kimwe mu bikorwa vya Papa byo kumenyesha inkuru nziza mu Burundi. Dukoranyire kugira ngo dusozere iyubire y'imyaka 50 iheze ubwo butumwa bw'imikangara y'Imana ngaha mu Burundi butanguye. Twari twayuguruye mu mwaka uheze, none turi ngaha kugira ngo tuyisozere. N'ivyo mwiboneye kugwaruka rwari rwaserukiye Urundi, rwari rwaje ruva mu madiocese yose y'Ekereziya y'u Burundi. Mu myaka 50 imikangara y'Imana imaze irangurira ubutumwa muri Ekereziya y'u Burundi, Patiri Juvenal Nzohabonayo akaba yaratubwiye ibikorwa bikuru vyaranguwe. Muri myaka 50 haranguwe vyinshi na cane bifatiye kuri uko kumenyesha nyene inkuru nziza aho iwacu mu Burundi. Kumbura umuntu yo kwibaza ati mbega abo bana bari hagati y'imyaka 7 na 14 barangura canke bamenyesha gute inkuru nziza ya Yezu Kristo. Ego cyane abo bana bakora vyinshi kandi baranguye vyinshi gushika umunsi dukenguruka. Ubwa mbere ho nuko kubera uwo mugwi canke uwo ico gikorwa ca Papa catangwe ngaho iwacu mu Burundi kuva kw'igenekerezo rya 6 mwaka w'1975 abana bariyumvisemwo yuko uwabatijwe wese ari umutumwa wa Yezu Kristo. Ivyo vyatumye abana begerana baharonkera n'indero runtu na ndero rukristo. Abo bana ivyo baranguye rero sibindi kwabaye ubwa mbere kwitwararika abandi bana bagowe bo kwisi yose, kuko ku mwaka utashe mu gihe nkiki baregeranya agafashanyo gaheza kakaja mu biro vy'ubutumwa bwa Papa hari i Roma. Papa gaheza agasubira akagabanganya utwo tuba twabonetse bafasha abana. Aha mu Burundi rero iyo myaka 50 iraheze twitaba ubwo butumwa bwa Papa, twebwe turondera izo fashanyo, twegeranya agafashanyo gaheza agaruka agafasha nahi iwacu nyene iwacu mu Burundi mu kugarukirana cane amarero y'imfuvyi. Murazi ko dufise menshi ngaha mu Burundi, amarerero y'abantu batishoboye babamuganye aho iwacu mu Burundi. Urumva ko ico gikorwa cavuye kandi candurukana cane kuri abo bana bitanga uko bukeye uko bwije. Ibindi bikorwa vyashoboye kuranguka nuko abo bana mu vyo bakora barondera kwegeranya kwegerana hagati yabo kugira ngo babandanye bamurikiwe n'inkuru nziza n'ijambo ry'Imana, bashobore kubandanya bakura bamenyeshwa ijambo ry'Imana, bazorimenyeshe nabo abandi. Aha turashobora no kuvuga akagoroba k'abana, n'abana babo kubahurira mu mubano w'Ukristo bakayaga iryo jambo ry'Imana, abana bakina bafatiye ku ijambo ry'Imana, abana bakababarana bagatabarana bakaramukanya bafatiye kuri rya jambo ry'Imana nyene, maze bagakura bafise umutima w'ikigongwe n'urukundo. Ivyo rero muri imyaka 4 ndumva twaranguye vyaranguye ku rwego rw'uyo mikangara y'Imana, nuvuga ko bikuru nivyo. No muri kino gihe twimirije amatora mu gihugu cyacu cy'u Burundi, Patiri Juvenal hakaba hari ubutumwa yabwiye ugwaruka atibagiye n'imikangara y'Imana. Ubutumwa dushikiriza subundi ni ubutumwa bushimikiye ku ijambo ry'Imana ku nkuru nza Yezu Kristo, nkuko twama tubibwira abo bana kugira ngo bakurane wa mutima w'urukundo, ntibatwagwe n'ibihe n'amaso ibiguruka bihera, bamenye ko ubufise Kristo, ubufise ijambo ry'Imana kagira ubuzima bwa Kristo, bagaze bukabahuza bose ko Kristo ari wabwambera abo bana ati reka abo bana banyegere ku bwami bw'ijoro bw'abasa nabo, turondera ko abo bana bogumana uwo mutima
wo kubabarana, wo gukunda ubuzima, wo kubabara ubuzima. Twizigiye rero yuko abakurikiranye n'abazoshira mu ngiro izo nyigisho twama twabahaye batazotwagwa namba n'inyigisho z'inzoshobora kuba kubaciranishamo. Hama kandi niyo nuvuga niyo jambo tubashikiriza n'ubundi bamenye yuko yego ntibarashikira kuja mu matora kuko abo imikangara y'Imana imyaka 14 niba bararikura kuja mu matora. Mugabo ejo canke hirya ejo nibashikira nabo nyene kubera ingisho tubaha barazi yuko bazokwifata Kristo bakifata runtu bakagendera ya mahoro dukura ku mukama wacu Yezu Kristo bavuga ati ndabasigaranya amahoro kandi ndabahaye amahoro yanje. Noneho bana tubahamagarira kugira ngo bagire umutima w'urukundo, umutima w'ubumwe, umutima wo kugendera amahoro aho bari hose.